Amazina yawe? Je nitwa Hakizimana Deo, amazina y'abavyeyi. Winje mu mugwi wa ninde gute? Mu gihe ninjira mu mugwi wa ninde nibitangaza na jewe ntavyo nibuka uko vyagenze. Nari nsanzwe ni muri groupe d'animation Itamba muri commune, turaserukira commune, turaserukira intara, turaza guhiga no mu ntuze n'izindi ntara, hama turatsinda. Sinzi umudirecteur yakora ku radio niwe yaciye atwegeranya atubwira ko afise igikino muri cyo gihe nticitwa ninde, citwa nkina nkebura. Hama duca turabandanya uko nyene. Mwarakoze ihiganwa mu gutogwa? Twakoze ihiganwa ari uko twatowe, yari ntuzeye festival sinzi mu Gifaransa, festival. Hama rero turatogwa, jewe ndabamwe rero mu batowe, duca turatangura kwiyegeranya tugira ibiganiye. Kubera ko abakinyi baninde batowe mu Giheta? Rega ngaha mu Giheta ni commune ya Giheta, ni commune irimo abantu butugenegene uhereye ku ngoma zo mu Gishora. Hama hacaza twebwe no mu commune ya Giheta iramutswa ingoma zo mu Gishora n'umugwi wa ninde. Kubera ko ukunda gukinura ikigaba? Oyaje mu marore bakunda kumpa, nta role nimwe ntashoboye. Ndashobora gukina role y'abasore, ndashobora gukina role y'abatama, ndashobora gukina role y'aba OPG n'abashinga ntahe, byose nta role nimwe je ntashoboye. Ibyo mukina ninde bitegura? Twebwe umwe wese yamaze kumva iciyumviro ciwe arakizana tukagikorera hamwe, hama tukacubaka, hama iyo baje abadukinisha hama tuba twagiteguye tukakibaha bagifata. Umunsi wa mbere imbere ya kamera byaroroshe? Oya ntivyari byoroshe kuko ntitwari tumenyereye kamera. Twaragugumwa tukagira ubwoba, mugabo gushika aho twubahuka. Ubu rero kamera ntituyitinya, ntitutinya no kuvuga ibintu abantu babona. Nico gituma abantu badukunda kuko turubahuka cyane kuvuga ikintu hama tukagishikiriza uko kiri. Role toshobora gukina? Nta role navuze, nta role nimwe ntokina. Umukinyi wa ninde ukundi yo muri ko murakinana? Cyane cyane nakunda umukinyi wa ninde Adrienne. Ubu nuko atacumva bimugora, ndiko ndamutabariza kugira ndabe yuko hari abantu bomufasha kugira ngo aronke imiti yo muzibura amatwi. Hajya rero atacumva tutakiri ko turakinana, ucumenga narafakaye. Umukomedi wamera mu Burundi? Oya mu bakomedi nawe novuga nemera bose ndabona ko bakina. Ndavye nka ntuzeye abantu bakunda gutwenza nuko ntabaza amazina. Mugabo bose iyo bariko baragira utuntu tw'udukomedi ndabikunda cyane, ndakunda abantu bakunda gutwenza cyane gose gose. Ikindi ukora atari gukina ninde? Oya ubu ndiko ndakina ninde sino bivanganya n'ibindi kuko bisaba ubuhinga n'ivyiyumviro binini no mu mutwe ukaruha, mugabo uriko ararondera ikiganiro. Ariko kera jewe nari nizi vyo kubaka, nari mu engineer narubakisha. Mu kibano bagufata nk'umustar? Baranyubaha, bangira umwubahwa muri ico gihe mu kibano no mu ikomine, ndi rutumwa ko mu ikomine bampa ikibanza kinkwiriye citeka. Biramaze gushika ugaca inyuma sheri wawe? Oya, hajya twerekana ntiwo muca inyuma, hajya twerekana ubuhinga, hajya n'impanuro tuba turiko turatanga, tukerekana arabarenga ibigo, tukaberekana tukabadoma ku rutoki
mugabo nanje sivyo ngira. Draga inkumi y'insirimu twumve. Inkumi y'insirimu urya Jojo wiwanje mu kumamaga yari umunyeshure agenderanywa gutya amanyamubwa nti sha ni karibu nawe ngo niki ningo shatu yagenda kugurira ifana ama nawe acaraza agira gutya ama nanje tuja turwana munda tugwanye munda rero hanyuma rero ndamusoma atiyo nja ndamupanga fresh amaranye mera turakunda ragenda ndamugurira agafana naho urazi umuntu yagukundiye ntibikunanira guhenda namubwiye nti Jojo none wifuza iki wanje ko mvise byose nimbitira mu cyo ndaguha hama ndakiguhe. Jojo ati bantu mpagafana turagane hama Jojo rero turakunda. Mu bana bawe hari watoranya impano yo gutwenza? Mu bana banje ndafise umuhungu akunda gutwenza cyane mu gikino cyane inde mu byo akinye bakunze yitwa Kanyeshamba. Ikintu ciza cyagushikiye mu buzima kwera ninde? Nuko byatumye menyekana ku isi yose, singaha mu Burundi gusa, ku isi yose abafise amatelefone manini nkaya nca mbona bandungikiye ikiganiro nakinye ngo twagikunze, urumva n'abari hanze mbere ugaca usanga barandungikiye n'agacupa ko kunshimira mu byo nakoze ati turagushimira cyane. N'ubu rero n'igihugu mu byo nshiramwo naragishimiye kirankundira kuko nakoze byinshi, mbere nkaba maze kwambikwa n'ikidari mu byo nakoze cy'umwakaka. Insolite umaze kugira? Oya nta nakamwe ntakoze mu byo banshimira muri ivyo birimo. Me ntimwambaje muti mbega kireko ryaje gute? Kajya kara kagenegene nagize abandi batigeze bibuka kugira. Erega turiho turakina hariho akantu kakagobora ndya ushiramwo kugira abantu baze bagume bakibuka ko kantu. Umukomedien ako respira? Oya jewe nta mukomedi je no kwigana nzogira ivyo wanje kigingi twarakoranye ndamuzi n'abandi bantu ze ba komando mugabo sinovuga ngo usumvye ubundi n'ubu bose ku munsi uko impano ziza siko uzigumana, hari n'igihe usanga wongeye ko canke wagabanije. Abakinyi baninde n'abakozi ba leta? Oya nta mukozi wa leta arimo, twe dukorera radio televiziyo. Cristiano canke Messi? Oya ivyo umupira naho nawukinye ndawurorera muga amazina yabo sindayakurikirana, muga ndakunda umukinyi yinziza cyane mbona aja kurubuka, hariho igihe nkunda uri imbere cyane nkakunda uri inyuma kuri atake azibira umupira cyane, nanjye ndababwiye ko umupira nawukinye cyane. Barcelone canke Real Madrid? Barcelone ndayikunda. Agasongo canke Akayeri? Jewe ndakunda Agasongo kuko ndakiganira, hanyuma nkaca nkunda n'Akamusteri. Akayeri koko kera naragakunda nuko kuzuzinda, mugabo Akamusteri nawe ucusanga uhahamuka ukagenda umenga basha uriyuguruye mu mutima no mu mutwe. Ibaza ikibazo wiyishure. None jego ko nkunda gufata agacupa, none ninabandanye ivyo nzoheza ngarukire hehe? Aho se nohagarika kuri ivyo nanje kwa Kayeri kankundiye bazofuma bahambana ishati yiwanje ako noheba Kayeri